araheza abo wa mbere adutangurira inkuru nziza ya Yezu Kristo nawe akatwibutsa ko ubuhirwe nyabuhirwe budashimikiye ku byo tubona. Turaza kumva abahiriwe abaribo ubuhirwe ubwo aribwo. None rero natwe bavukanyi turondere gushikira ubwo buhirwe, turondere kuba muri ubwo buhirwe, ubuhirwe budahera. Imbere gwezi no kamisa tubanduce bugufi, tugaya akabi kacu, tugaya ibicumuro vyacu, tubone kugabana ivyiza dukura dukesha iyi nkuka y'imisa, duhereze no nkuka y'imisa tuyu n'umutima ugororotse. Ndirega ko Mana urugira vyose, Imana rugira vyose nitugira ikigongwe, maze nemara ko ture ku bicumuro vyacu iduha ubuzima budahera. Imani ninazwe mw'ijuru,
imana ininaze mw'ijoro. dusabe. Mukama urakunda kwibera mu mishaha y'abakunda ukuri n'ubutungane, dutabare rero udufashe kwama tugenzwa n'inema yawe, kugira ngo ushime kugerera muri twebwe. Tubigusabije Yezu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu, we Mana musanga ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Ngiri iriyazwe n'umukama. Aragowe umuntu yishimira uwundi muntu akizigira ikiremwa, naho umutima wiwe wiyonkora ku mukama. Asa n'amashurwe yo mu gisaka, ubuhirwe buraza ntabimenya. Aja kugerera mu gahinga ka Nyaganande. Arahiriwe umuntu yishimira umukama akizigira umukama. Asa n'igiti catewe ku nkombe y'uruzi kigashorera imizi mu ruzi. Ku ruzuba ntaco cinona kiguma gitotahaye. Naho imvura yotara ntikibura kwama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahiriwe umuntu yishimira umukama. Hahiriwe umuntu yishimira umukama. Hahiriwe umuntu atagendera ku mohe y'ababisha, adakurikiza imigenzo y'abacumuze, kandi ntiyicare mu gihari c'abantu b'agashinyaguro. Ahimbagwa nyabuna n'itegeko ry'umukama,
kandi akurikiza itegeko ryiwe ijoro n'umutaga. Azomera nk'igiti gitewe iruhande y'imigende y'amazi, cama ivyamwa ku mwaka waco, amababi yaco ntiyigera kabirana, ivyakora byose bizotungana. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paul yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, ko bama bigisha ko Kristo yazutse mu bapfuye, none ni kuki hari bamwe muri mwebwe bavuga yuko atazuka ry'abapfuye ririho? None abapfuye nibaba batazuka, na Kristo nyene ntiyazutse. Naho niyaba Kristo atazutse, ukwemera kwanyu ntaco kumaze, muracari mu bicumuro vyanyu. Kandi abapfuye bemera Kristo bapfuye akagirire. Muri ubu buzima bwonyene nitwaba ariho twizigiye Kristo, mu bantu bagowe turabambere. Kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, aba ari we abatangurira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yavuze ati, nimunezerwe muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Ora n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nko twashikijwe na Luka mweranda. Yezu amaze kumanukana n'abatumwa biwe 12, ahagarara kw'itaba ry'umusozi. Hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi bava mu Buyudeha bwose, i Yerusalemu no mu micungararo ya Tiri na Sidoni. Buno yerekeza amaso ku bigishwa biwe avuga ati, murahiriwe mwebwe boro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu, kuko muzohaga. Murahiriwe mwebwe murira ubu, kuko muzoronka akanyamuneza. Muzoba muhiriwe umunsi abantu bazobanka, bakabaca, bakabambika ibara, kandi bagasenda izina ryanyu nk'akabi kubera umwana w'umuntu.
nimunezerwe muhimbarwe urya munsi kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru uko niko basokuru bagiriye abahanuzi. Yamara mweho rero muragowe mwege batunzi kuko mufise ikibanezereza. Muragowe mwebwe muhimvye ubu kuko muzosonza. Muragowe mwebwe mutwenga ubu kuko muzoganya. Muragowe umunsi bose bazobavuga neza. Uko niko basokuru babigiriye abahanuzi b'ibinyoma. Dushemeze ijambo ry'Imana. Hahiriwe umuntu yishimira umukama. Ibisomwa vy'uno munsi biza bikebura umuntu bimwereka inyifato ibereye yogira kugira ngo ntazosange yarahushije inzira agasanga ivyo yishimiye atari vyo bimuzaniye akamaro canke ngo bimuhe umunezero, ahubwo bikaza bimuruhisha akicuza atari busubira inyuma, agaheza ngo akishura ivyo yariye ndetse bakamurengereza ko mu kwishura n'ivyo atariye. Umuntu ntabaho ukwiwe, ntiyibeshaho, yama akeneye abandi, abo babana, bagendana, bafashanya. Niho n'ubuzima bwiwe bugira intumbero, bikamufasha kwama yibuka ko abantu ari bamagiriranire, agaheza ndetse akaraba agahitamwo abagenzi b'ukuri, abamuzanira akunguko, akirinda abamutwara mu muzimiza, akarondera kubikurako. Iyo bimukundiye naho akibuka ko abayeho kubw'Imana. Turumvise ubuhirwe ubwo ari bwo, turondere kubushikira. Yezu ntaduha ibituvuna, ahubwo aduha ivyodukiza, ivyotuzanira akanyamuneza, atari akanyamuneza kamara umwanya. None ubuzima bwanje bushingiye kuki? Ubuhirwe nubuhe? Nobushikira gute? Nobukurahe? Ubuzima bwanje bushingiye kuki? Mu gihe ca none umuntu arondera kwishingira itegeko ryiwe ataravye ingaruka ryayo, akamaro ryonagirira abandi ndetse n'inkurikizi. Ivyo vyose kubera ubukunzi bw'inda, kwibona, vyose avyirabishako. Umuntu aribagira, akibagira iyo yavuye, akibagira n'abandi, ntiyibuke icabereyeho, ko ariho kugira ngo abandi baronka akanyamuneza, ko ariho kuko hariho uwahamushize kandi afise n'igituma yahamushize, kandi akamushira kugira ngo yiteze imbere ndetse ateze imbere bose. Turazirikana abavukanyi irema ko ivy'Imana yaremye yabiremye ari vyiza, akabirema kugira ngo bigire akamaro abantu, bigire akamaro isi. Turazirikana ko umuntu atari we yiremye, yarahawe ububasha bwo kugaba ibiremwa vyose no kubandanya abitunganya neza, gutunganya ivyo ahasanze nk'uko uwabiremye yari yarabitunganije. Yamara turibagira umuremyi wa vyose, ivyo yaremye rimwe na rimwe tukavyishirako, tukabigira inyungu zacu,
tugahendwa n'ubwiza bwavyo, umutima ugahungabana, tugatakaza ukwemera, ntitube tukiri abantu, nkitwara uko nshaka, ndetse ibintu n'abantu nkabitunganya uko ndavyumva, uko ndabishaka. Umuntu yobwirijwe kwiha intumbero y'ubuzima bwiwe, akibuka icari n'icahamagariwe atiravye, akanaraba ko ari inyungu z'abandi. Muri iki gihe benshi bakora bagira bati baterera amagara hejuru, mumwe wese agasama yiwe. Yamara si uko vyategerezwa kumera, kuko ngaho umuntu aba yiravye, nta rukundo ruba rukirimwo, aba aravye ubuzima bwiwe gusa, ataravye n'ubw'abandi. Turibagira ingabire twahawe, ntitubona n'agaciro kayo, ariko tukagera kukabona, kukibuka tutari bukaronke, katakiri hafi yacu, twaragahoneje, twaragashwiragije, ukagenda kwibuka kuyora washeshe. Imana niyo itugira abantu, umuntu nawe akarondera kugumya ubuntu yahawe, kugendera mu muco, mu nzira y'Imana. Ahandi ho arayitakaza, arayibagira, akayikura mu buzima bwiwe, agatako agatakaza n'ubuntu. Ntaco Imana yaremeye ubusa, yarabitunganije nk'uko ibishaka, kandi nk'uko yabona ko vyogira akamaro umuntu, naho ari twebwe tugaruka tukavyisamburirako. Ni kenshi bavukanyi tuyikurako, tugashwiragiza ivyacu, tugashwiragira, tukagomba gukora ibiruta ivyo yagize, nk'ukumenga tugomba kwirusha ubwenge. Ariko mu nyuma biza bigirira ingaruka mbi twebwe nyene twabikoze, bigashikira n'umuntu muto atanu uruhara yagize ngo ivyo bintu bibe. Nitwibuke ubuzima bwacu ico bushingiyeko, bigatuma twonona ubuzima bwacu hamwe n'ubw'abandi. Ubwenge bwanje ndabufise ngo bumarire iki, canke ngo bumarire iki abandi? Si ubwo gutikiza, si ubwo gusambura, canke ngo buntume nishira hejuru. Nyabuna nobwirijwe guca bugufi, nkarondera iconezereza kandi kikanezereza bose, bukamfasha kwibuka no kubona ko ndiho kugira ngo mbere ingabirano nziza bose, bugaheza bukamfasha kuguma ndi mu bunywanyi n'Imana. Ahandi ho usanga navuye nja kure yayo, ngatwagwa n'ubwishime, ubwibone, canke nkabona ko vyakoze umuntu akomeye, ntibutse ko uwo muntu akomeye ivyo akora yabihawe n'Imana. Sinibuke ubwo bukomezi ahabukura, bikantuma ndamwirukira. Sinibuke ikibanza c'Imana n'uruhara rwayo mu kurema ibintu. Arakavumwa umuntu yishimira uwundi muntu, akishimira ubukomezi bw'umubiri wiwe, ariko yakuye umutima wiwe ku Mukama. Mbega umutima wiwe uzogarukira he? Ko abantu canke ibintu buca vyahindutse, ariko Imana yo ikagoma ari ya yindi, uyo muntu azogarukira he? Hari igihe hatogwa umuntu canke hagatogwa itegeko, wibaza ko bizokwamara uko, ariko impera n'imperuka birahinduka bikabisa ibindi. Na kare ngo
ibihe biha ibindi, kandi n'umuntu aravuka agakura agateba agasaza ntabacibukwa, naho mu gihe ciwe yigeze kuba umuntu w'igihangange atavuga ngo ryijane. Aha naho atombora agaheza neza. Ntawo kwishimira umuntu canke ubukomezi bw'umubiri wiwe, kuko ivyo vyose birayama. Ivyo nivyo tubona bigahava biduhinduka, bikamara akanya urume rumara. Burya kwihambirira ku muntu akenshi uratakaza ubuntu bwawe, kuko ivyo ukora vyose nta kwiyumvira kurimwo. Agufata uko ashatse, agutuma ico ashatse cose. Ntivyoroha kumwikurako, ntivyoroha kumuhakanira. Akenshi kugira ngo umwikureko birasaba inguvu zidasanzwe, kuko usanga abasa n'uwaguhumya amaso, ntuba ukibona canke ngo ukore ico ushaka. Nta buhirwe, nta munezero, kuko uba ugerereye kure y'umukama, nta gaciro uba ugifise. Uri igikoresho ciwe, kandi naho gaciro nta nako uha n'abandi. Siwe wiyumvira, uwundi niwe akwiyumvirira, akaguha n'amategeko ashaka. Iyo bikunze ko umwikurako, niho usanga rimwe na rimwe umwigiwe kure, wahunze, kuko ahandi ho arakurondera mpaka. Yamara abavukanyi, nitwame twibuka ko atahandi tuzeye ubuhungiro atari ku Mana aganza vyose. Abantu benshi bashira ukwizigira kwabo mu bintu canke ku bantu hari icinyegeje inyuma, bafise ico bipfuza gushikako, kandi bakabikora kugira ngo bikingire, bakingire inyungu zabo, babakingire ikibaba, bashikire ikibanza kanaka, bakoregwe ibi na biriya. Bakabizigira kuruta uko bokwizigiye Imana. Uyo muntu bavukanyi asa n'amashugwe yo mu gisaka, ubuhirwe buraza ntabimenya, aja kugerera mu gahinga kanyaganande, ntabakira umuntu. Izigira umukama we mudahemuka kandi atananigwa. Arahiriwe umuntu yishimira umukama akamwizigira, kuko imizi yiwe yamitotahaye, naho imvura yotara ntikibura kwama ivyamwa vyiza. Nanone nta kiza kimutera ubwoba, ibiza vyose bisanga ahagaze. Yubakiye ku rutare, ashingiye imizi, nihashingiye imizi ikomeye, yegamiye inkingi itamenwa. Kanatsinda ibimushikira aravyakira, akabizigama, akabitura Imana. Nta kiza kimuhungabanya, kimutera ubwoba, vyose avyakiriza yompi, ntata atora. Ukwemera kwiwe ntikugoyagoya, kuko gufise aho gushingiye. Uwo arafise uwumukingira, uwumwama hafi, akamukomeza mu bihe vyose. None bavukanyi, ubuhirwe n'ubuhe? Ubwo buhirwe nobukurahe? Noburonka gute? Ubuhirwe nyakuri kugira ngo ubushikire buragusaba inguvu, ukwitanga kugira ngo ubashe kubushikira. Buragusaba kwivako, ukiyegurira Imana, ikaba ariyo bukomezi bwawe. Bavukanyi, inyuma y'umusaraba hariho urukiza,
hariho ubuzima bwiza buninahaye. Hari igihe umuntu atunga ibintu byinshi kandi byiza, ariko ntabironkemwo akanyamuneza, ntabironkemwo umunezero, umutima wiwe ukamuhagaze, akamarara yibaza ngo ntibuca. Umubonye ukamuhimbarirwa, yamara umutima wiwe wamuhagaze. Hari aho usanga yabironse mu buryo butari bwo. Muri ico gihe cyose atunze ivyo tubona, araronka abansi benshi. Ubuhirwe batubwiye uno munsi ntibushingiye ku vyo umuntu atunze, ivyo tubonesha amaso yacu, ariko n'itunga ryo mu mutima ridashingiye ku bintu ariko ku Mana. Ubuhirwe bugutuma kumva ko ataco ubuze, kuko uri kumwe uhagarikiwe n'Imana. Nabwo bukaba bushingiye muri Kristo Yezu yapfuye akazuka. Atari ivyo mu majambo gusa, ariko ukavyemera udakekereza. Nitubashe kugurura amaso, ntiduhendwe n'abantu canke n'ibintu ngo duhave twicuza. Harahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abahemu. Kristu ni uw'abazima n'abapfuye, kuko ariho ku bwacu yapfuye kandi ku bwacu, kugira ngo uwumwemeye aronke ubuzima, uwumwemeye ibimushikira byose ababarane nawe, ntapfe rubi, aronkeriho ubuzima bwiza. Nitwicwe n'intuntu nk'abatagira ukwemera, ariko turondere kumwitura igihe cyose, atari mu gihe dukeneye ibyo adufasha gusa, ariko twumve ko yobana natwe igihe cyose n'igihe duhimbawe, nk'ugaba ubuzima bwacu. Ubworo bwacu atari ubw'umubiri, ariko ubworo bw'umutima, bugutume wihebera abandi, ubitangira, ukabafashisha ibyo ufise, ukitangirira abandi ku bwa Yezu. Buzohinduka itunga ridasanzwe ry'ubwami bw'Imana. Amarira yacu ku bw'ijambo ry'Imana, wemere uhamwe, wemere guhamwa, guturubikwa, gutotezwa kubera Kristo. Ayo marira azohinduka akanyamuneza k'imyaka yose. Nibakwanka bakaguca, bakakwambika ibara uzira ukuri, ubutungane, uzira kubera izina ry'Imana, kuko wanse guhemuka ku curi nk'umukristo, impera yawe izoba nini mu ijuru. Kanatsinda bazokwica umubiri wawe, umutima wawe ntibazowushikira, kandi uzoba uhagarikiwe n'Imana yagutoye, ikagutuma mu murima wayo. Niyo izokwama ikuzigamye, igukingiye, ikakuronsa n'ivyo wahevye, n'ivyo wahebeshejwe, kuko bitari mu kuri, bitari mu muco. Hako uhemuka, wari uhamagariwe kuba umuco n'umunyu w'isi. Uhagararire rero ukwemera kwawe mu kuri. Ntimwiganyire, ntimuhemuke, ntimwihebure kubibashikira, ahubwo mukomere. Ntimuri mwenyene, ibyo mukora byiza ntimubikora ku bwanyu. Uwabatoye arabahagarikiye, niwe ababera ubukomezi, umucamanza w'ukuri. Nahajya muba mwumvise amagara make, inkokora zicitse,
niho aheza akigaragaza. Nyabuna nimunezerwe muhimbarwe ujya munsi, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Mwoye ku mutima wanyu utakara mu isayangana, bikababuza gushikira ubwami bw'Imana, ngo bibatware mu mwijima w'umuriro udahera. Muragowe mwebwe batunzi mufise ikibanezereza ubu, biyonga mubona bikabaka ubuntu, bikabaka ukwemera kwanyu. Ivyo mutunze bikabiyaka mubona, mwibaza ngo mufise vyose. Mwebwe muhimvye ubu kubera ubusuma bwanyu, ubukunzi bw'inda bwanyu. Mwebwe mutwenga ubu muri mu vy'abandi, munezerwa abandi bababaye, murenganya abandi. Ubwo butunzi bwanyu sibwo, ubwo sibwo buhirwe, kuko bumara akanya. Mwabironse nabi, kandi nta nico buzobazanira atari umuvumo. Nta kunguko buzobazanira atari kuba kure y'Imana, kuyirukana mu mutima, kutabona mugenzawe nk'umuntu nkawe akwiye guhabwa agaciro, arimwo agashusho k'Imana. Kubona umuntu ababaye akeneye uwo mufasha, uwo mutabara. Ubwo butunzi bwanyu buzoribwa n'umuswa, babujyaniremwo, ndetse musonze muganye, kandi mwarigeze kuba mufise ibintu, hanyuma umutima wanyu usanzare. Uko guhimba gucike gusonza, ahahora ugutwenga hasubirirwe amarira. Muganye mutari buronke abobakiza, kuko mwamye muri kure y'abantu, mwamye muri kure y'Imana, mwarayikuyeko. Muri ico gihe cose mwamye mwigira utumana. Muragowe mwebwe bose bavuga neza. Abo bavuga neza nibo bazobahinduka, nibo bazobahindukirira, bakababera umusaraba, bakabatera umubabaro, ukuganya, ukwiganyira. Kandi mwahora mwitwa ko musangiye vyose, kandi mwahora mugendana. Twibuke bavukanyi, Yezu yinjira icesi Yeruzalemu. Twibuke igihe yagwiza imikate, baramusasira bakamwakiriza yompi, bakagira bati nta wundi mwami. Ariko nticabujije ko bamwe muri bo bamuhindutse, bakagira bati nabambwe. Ariko we yazira ukuri, yazira ibikorwa vyiwe vyiza. None rero bavukanyi, umwe wese naheze yirabe, arabe ubuzima bwiwe iyo butera buja, aheze abutumbereze hakiri kare bigishoboka, buronke aho bushingira. Hamwe n'icoza kirondera kubusambura kitabushikira, yame arondera gukora ibitunganye, gukora atirondera. Yibuke abandi, yibuke ico Imana ishaka ko arangura mu vyo arimwo. Niyibuke ko ari intumwa, abe intumwa y'ukuri. Ntiyigere aterwa ubwoba n'ibimushikira canke n'ivyo abona. Ntiyipfuze itunga ritari iry'ukuri, ntiyipfuze ivy'abandi. Ntarondere akanyamuneza
mu bitari byo, ntarondere kwama yujuje umufuko ahimbye mu bitari ibyiwe, mu bitari mu muco. Arondere nyabona ubuhirwe nyabwo, nabwo nta handi tubukura atari ku Mana, mu mwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Umuvyeyi Bikira Mariya yama dusabira kwishimira Imana no kuzotorana ubuzima budahera. Amen. Muri kano kanya muhaguruke dusubire tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende,
dusabe. Bene wacu nidushiramwe twese utakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhirwe mu ijuru. Mana nzima turaguhereje ekleziya yawe aho iri ku isi yose, nuyisasagazemwo amahoro n'urukundo rwawe, nukomeze kandi wamuhagarikiye abo wayiragije, ubahe kwama bayoborwa na mutima wawe mweranda, ubarinde imitego yose, babashe kukubera abungere beza. Twumvire Mukama. Mana muremyi wa vyose, turaguhereje ibihugu vyo ku isi yose, na cane cane ibihugu biri mu ntambara. Turagusavye ubironse amahoro yawe. Duhezagirira igihugu cacu c'u Burundi, uhezagira abarongozi bacu, ubafashe kwama bagendera ishaka ryawe. Twumvire Mukama. Mana munyakigongwe, turaguhereje abantu bose barushe ku mutima no ku mubiri, abapfunzwe, impunzi, abari mu ngwano, ababuze ababo, n'abandi benshi bari mu makuba. Turagusavye ubaronse uruhoza rwawe, ubabere inyishu muri vyose. Twumvire Mukama. Dawe muvyeyi wacu, turagukengurukiye ku vyiza vyinshi wamutugirira. Turakengurutse ijambo watuyagiye, turagusavye udufashe kurigendera, wamudufasha kukwizera muri vyose, uturinde ivyo vyose vyoza bikudukurako. Twumvire Mukama. Ubu naho tuvugire hamwe igisabisho ca Yubile Ekleziya y'imyaka 2025. Dawe uri mu ijuru, kwemera waduhaye umwana wawe Yezu Kristu, umuvukanyi wacu n'urubeya rw'urukundo mu mitima yacu, bikabure muri twe.
mukama mana yacu wewe bwirukiro n'amagara yacu tega amatwi ekereziya yawe ikwambaza ibituma n'urukundo rukomokako turonse ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabije Yezu Kristo umukama wacu. Nimusabe bene wacu kugira ngo ishikano ryanje ryo gwanyu rishimwe n'Imana Data rugira vyose. Iyi mperezo tugutuye mukama nirutyorore kandi tugire beranda nironkere kandi abarangura gushaka kwawe impera y'ubuhirwe budahera tubigusabije Yezu Kristo umukama wacu. Horane umukama kirurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokwinahaza twakwenguka iminsi yose na hose umukama muvyeyi mweranda Mana mushobora vyose kandi wamaho. Ni wewe uduha ubuzima, ni wewe tugendako, ni wewe utubeshaho kandi umwanya tukingaha ku isi ntitwumva gusa ibyiza udahengeshanya kutugira ku buntu bwawe, turafise n'ingwate nyene y'ubuzima budahera. Nkako twaronse ingabirano za mbere za mutima yazuye Yezu mu bapfuye, turizige yuko amabanga ya Pasika tuzoyahorana imyaka yose. Nico gituma natwe tukuriye ubwatsi mukama tubashira hamwe n'abamarayika mu kuyaga ibyiza wakoze tuvuga tuti:
mana nzima niwe bweranda nyabwo niwe bweranda bwose bukomokako nico gituma tugusavye ngo urike mutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kuba barakuba vyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabigiriye munyibuka. Bana b'Imana iri banga ry'ukwemera n'agatangaza niho rero mukama twibufa no kuzoka umwana wawe twagureza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakenguruka ko duteye iteka ryo kwenga imbere yawe ngo tugushikanire inkoka turataka dushimitse umutima mwandukanirize hamwe aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ekereziya yawe aheri ku isi yose yuzemo urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco umwepiskopi mukuru wacu Gerevazi utwibukire mukama n'abepiskopi watugabiye umwepiskopi Leonidas agiye kurongora diocese ya Rutana umwepiskopi Emmanuel agiye kurongora diocese ya Bubanza mukama wewe nyene urabaje imbere utwibuke nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo turi kumwe n'uyu muryango ukengurukira mukama ku myaka 36 umaze wubatse Kristo basabiye umuryango w'abana bawo ngo ubaronse ikibondo mukama umuryango ukengurukira mukama ku vyiza wamubagira ugushimira ku rugendo serugo yagize rukaba rwagenze neza. Mana nzima ibuka abasavye bawe hamagaye uwo turiko turaganduka ko Gervais Ntiruhava dusabira kandi Charles Mbeshiminwe Germain Nkurikiye Felix Katikati Ernest Ntangabirori Musenyeri André Makarakiza Musenyeri Hubert Gloss Musenyeri Gabriel Gihimbare Musenyeri Jean Berkimas Nterere Musenyeri Joachim Ruhuna Musenyeri Joseph Martin Musenyeri Joseph Nduhirubusa Musenyeri Julien Gorgi Musenyeri Michael Ntuyahaga Musenyeri Nestor Bihonda Musenyeri Roger Mpungu Musenyeri Vena Bacinoni Musenyeri Michael Courtinet Musenyeri Jean-Louis Nahimana Musenyeri Bernardo Bududira Musenyeri Venansi Bacinoni
Leonidas Bangerezako, Caritas Mutotsikazi, Florino Ndiho Kubwayo, Gertrude Mucori, Yohani Kazege, Jemana Ntibaruhisha, Siriro Bukuru, Valeria Ndikumagenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Varisito Bizimana, Terezia Mpabakana, Baratumeo Ndereka, Maria Josephine Ndereka, Andrea Ntawuyankira, Donatira Ndereka, Andrea Ndereka, Jeanne Ndereka, Fabiano Ndereka, Candida Ndereka, John Ndereka, Anton Ndereka, Filimino Kagajo Sinzoyiheba, Epitas Bayagana kandi, Luciano Rufyiri, Juvenali Niyo Yunguruza, Atanaze Nkongwanayo, Gaspar Ninganza, Celestino Cishahayo, Deogracias Busuguru, Clement Gato, Gervais Kabuyenge, Arthur Rushemeza, Charlotte Sinigeza, Honorate Ndabirabe, Antoine Ndindamagambo, Raymond Maranga, Thérèse Sindimo, Philippe Nyobeje, Nadege Ndayikeza, Constance Ndayisenga, Venera Rombwe, Jeremy Nzisabira, Consolate Sinunguka Nshuti Ntahe, Charles Kankanaguzwa, Marguerite Simbizi, Pierre Barinusu, Irene Ndabacekure, Eugenie Ndayavugwa, Atanazi Bashingwa n'ubusa, Aloise Bakanibona, Rosa Hajayandi, Gabriel Toyi, Musenyeri Antoine Gross, Musenyeri Joseph Nduhirubusa, Isaac Lambert Biseruka, Petero Serongonya, Yakobo Kigwebe, Mathilde Ndebeye, Beatrice Bugerere, Maria Bunyongere, Maria Ntibangana, Mama Leya Ntiganzwa, Boniface Nyakageni, Alain Rugeri Ntwari, Ndabambarire, Benoit Rufyiki, Alain Didier Nshimirimana, Regine Barakamfitiye, Cyrille Bagwendere, Evariste Ndayishimiye, Gabriel Toyi, Jérôme Sinduhije, Cyrille Kavumbagu, Bernadette Nkunzimana, Félicien Gahungu, Audace Nzeyimana, Donatien Baramperanye, Colette Ndayisaba, Céline Baramperanye, Mama Maria Stanislas Siniremera, Lazare Ndabashinze, Oda Ndayishimiye, Arnaud Rwagatore, Leokadi Sedanari, Kome Baranyizigiye, Donatien Muyibigi, Leokadi Ndabacekure, Juvenal Mushanya, Rebecca Nindereye, Dona Sedanari, André Nivyabandi, Domine Hatunga, Gérard Nkunzimana, Françoise Bitamba, Audace Nivyabandi, Deon Ndayishimiye, Jean Cassien, Manirakiza, Claudette Nizigimana, Emile Manirakiza,
Maria Nivyabandi, Violette Sindayihebura, Onesphore Hazigamayo, Julie Musaninyange, Raphael Barankenguje, Adelaide Minani, Deo Barankenguje, Faustin Nibigira, Rose Manirageza, Leonidas Gahungu, Nadia Kamikazi, Jeannette Niteka, Medal Barakamfitiye n'imitima ikimi purgatori. Ko bari baremeye kubatizwa bakishanya batu n'umwana wadupfiriye no batabare basange n'izuka. Iba kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye biziye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri wawe bamucumi nazo bwawe. Na twebwe turitakambiye twese tugirira ikigongwe. Tusange na buzima budahera twame tukwinaza turi kumwe na Maria muhimbazo na w'Imana na Joseph mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa na beranda bose baciye kuri Isara abatoni bawe tubigusabisha Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nutega uteka ryo gusengwa Mana datamushobora byose hamwe na mutima mweranda wongere unazwe mu myaka yose. Nkuko twabishimukama kandi akabitegereza tubagusenga tugira tuti Mukama turakuza bindukiza kabi kose udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze tugire impuhwe dukingiye icumuro twamwitekana itagira inkomanzi turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo wewe ababwiye abatumwa bawe uti ndabasiganya amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe icumuro vyacu raba nyabona ukwemera ukereziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Ora n'amahoro y'umukama.
barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
dusabe. Mukama, wewe watugaburiye ibyo byiza biryoshe by'ijuru, turakuzamvye nuduhe kwama tubigirira inambu kuko ari byo bituronsa ubuzima bukuri. Tubigusabije Yezu Kristo Mukama wacu. dukomeze ekereziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Ibimenyeshejwe, Patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi aramenyesheje abakristu bose na cane cane abavyeyi bafise abana bariko baritegurira urusangi rwa mbere ko abo bana bazohabwa urusangi rwa mbere ku munsi wa gatandatu uza igenekerezo rya 22 Ruhuhuma mu nkuka y'imisa izotangura isaha 4 zo mu gitondo. Mu kwitegurira urwo rubanza ruhambaye, abana bazoza guhabwa isakramento ry'ikigongwe ku munsi wa 4 igenekerezo rya 20 Ruhuhuma igihe c'isaha y'umunani z'umuhingamo. Abana biteguriye ikiriri bazosangira ku igenekerezo rya 2 Ntwarante mu misa y'isaha 4 zo mu gitondo. Dukomeze ekereziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Ora no Mukama. Imana rugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruke turashikanye. Mugire umunsi w'Imana mwiza mwese.